ariko Salemo yari ku ruhande Salemo kapitene yari ku ruhande ku 11 ugiye kuraba umupira hagati mu kibuga bobo bawuhererekanye uko bavyumva kubera ko ni equipe nuvuga ngo iri kumwe iri sude imaranye ico gihe bariko barategurana kandi bo batamvune zirezire bagize uburuhe bw'ibikombe baza kugwanira ugiye kuraba ku mugabane wa Aziya muri Arabia Saudite inkino baza gukina bazohangana niyo Al Hilal bazohangana El Ittifaq ya Karim Benzema n'izindi zigiye zitandukanye mugabo uburyo zo ziguchallenginga sibwo Barcelona yo guchallenginga muri Espagne sibwo Atletico sibwo Bilbao sibwo Valence bo burumva barafise abastari mugabo bari reserve kubwana nkavuga ngo Fede yisanze hagati ya mediateur atari ko amuzomba nivo mugabo bobo bakirimo physiquement ataburuhe bagaragaje ntangura kubona Federico Valverde twereka uburuhe nkavuga ngo umunsi n'umunsi ni hatagira igikorwa muri equipe Real Madrid ngo barekipere mu mediateur mwiza baronka mu mediateur mwiza bafata umugabo witwa Federico Valverde bamuruhurire bashobora kuzona mubura ku bibazo bijanye n'imvune umugabo witwa Xabi Alonso agatangura kwisanga mu kaga kuko burya kuvunikisha Federico Valverde muri squad wawe byo bari bararisa nuko ari barariguye jewe ndemeza ngo Madrid abakinyi bafise ce sont des médiateurs de classe mondiale mugabo umunaniro urimwe mu bagabo bitwa Fede na Jude Bellingham ni kimwe mu bintu byakoze kuri equipe Real Madrid nubwo tutabonye Vini mwiza ndaza ko jewe ngira aga conclusion gato kwikinu kuko nagendeye nimero tuntu twinshi mugabo Imana ishimwe ko tunayigaragaje kuri Xabi Alonso buriya iyo Xabi Alonso akina match nziza itari mwizi challenge kumbure hari kuba mukwiyenda cyane muri kazoza kuri mugabo muri equipe ya Madrid mugabo no munsi nibaza ko kuko umenyereza yakiri mushasha muri equipe faze yiwe ya mbere yo gutegura equipe nukumwihanganira kubaka ivyo bigakunda kuko niba kwihanganira no convaincre mu nama abantu bazora ko ivyo wabyubatse neza byakunze bikanga sezigeze hagati uraba press mugabo utanguye vyanga urategura umusaruro wa muri kazoza ko ushobora kugira gute kumera neza rero nayivuze challenge zose yahuye nazo nzinzige zitandukanye mugabo sino kwibagira challenge twavuze iyo umwana yitwa Raul Ascensio numwe mu bana bagaragara ngo numwe mu bakinyi beza mugabo asabwa ko bamuba hafi cyane abatari bagiye bariyumvira uburyo equipe de Madrid hierarchiquement muri Castilla bigaragaza ngo bagomba kuduza Joan Martinez bakaduza Jacob Ramon batiyumvira Raul Ascensio cyangwa promotion nyuma yuko bose bavunitse mugabo se l'un des éléments muri equipe de Madrid bakeneye wanashimura musi Madrid gusumba uko Madrid bakeneye mvuze bakeneye Madrid gusumba uko Madrid bakeneye nuko Madrid no musuravye Dean Hutchinson niveau yagaragaje muri match yewe ya mbere ugacura Raul Ascensio dufise mwuma mu bana bari frustré bakora amakosa manque de matite n'ibindi bon reka ndamukarifye nka Ronaldo Araujo wa Barcelona basi donc afisio tale ko yo mu defenseur mwiza anyaruka agonga ariko responsabilité kuko umukinyagirwa na prise de responsabilité ziwe afata ivyemezo bimeze gute Raul Ascensio afata ivyemezo bikora bica mu kaga equipe kuko no musi deja ibero vyerekana ngo penalty zose equipe de Madrid yatewe muri saison 2024-2025 umugabo yitwa Raul Ascensio na Eduardo Camavinga nibo bari imbere bakoze penalty zitatu kuko ugiye kuraba uno muzi umwana yitwa Raul Ascensio yaraprovoce penalty ku ikosa ryakora umugabo yitwa Gabriel Martinelli muri Champions League kuri Santiago Bernabeu muri match retour ya Arsenal yarayakoze irindi ikosa novuga ngo ryaje gushira mu kaga equipe ya Real Madrid anazo no musore wa uyu mwataka ariko atakira Al Hilal umusore yitwa Marcos Leonardo ukabona ngo est-ce que on peut manque de maturité kuko Dinulse ni muto kuri Raul Ascensio kandi Dinulse yagomba kwisanga mu kaga kuko c'était son premier match avuye muri Premier League muri equipe no nka Bournemouth izo challenge nazazi yisanze muri equipe mugabo yagaragaje beaucoup de maturité à 20 ans gusoma umuntu wa Mendes urabona nk'umupira Dini yakinye inshuro yiwe ya mbere muri Real Madrid ubwo Madrid iza kuba nziza agakina nka match 10-15 kari mukanuka gira conclusion kugira ngo turabe yindi point yanyuma turangiriza kuri no muri Real Madrid akakanuka Raul Ascensio sinari kugashira mu bastare barase match kuko nara mu star
ariko kandi ndamushira muri umwe mu bakinyi bari bitezwe ni buri bashobora kukombla le vide y'aba grand joueur nka ba Eder Militao na ba Rudiga bitwa ko batsangiye poste mugabo bikaba byamunaniye kwikombla tukabona un joueur akiri mushasha nka Dinuten yiyempoza ari naco gituma ariko nabwira Clovis nzanire iriya affiche ya y'inkuru yari igezweho kuri AS bavuga ngo Xabi Alonso a dit travail il a dit travail kuko aracari mushasha muri equipe mugabo kandi yashikiye muri Mondial de Club izovugisha abantu mugabo je sinzobora kwifata nka pre-season ni pre-season iri avantage ku bakinyi mugabo izobana avantage kumenyereza biroshe gusha ko pression uri kurategura match uziki ifite ikivuze mugabo arika afise ubujye karategura equipe muri kazoza gusumba gutegura rondera igikombe abafana ba Madrid ni mutwara igikombe ndabisubiyemo arabara amahirwe gusumba ivyo mwateguye kuko nta neguro zihari mwateguye zotuma mutwara kino gikombe contre ma equipe zuzuye nka za Paris Saint-Germain contre ma equipe zuzuye zigiye zitandukanye zimaranye igikanzi ifite abamenyereza bari bamaranye rero iradi travail kubereke iradi travail kuko kugeza muri kano kanya abakinyi baragira fraîcheur physique yifuza ko préparateur physique ni barakorana nabo meme des semaines imisi 5 mu baracari bashasha wanashima tactique yiwe naratangura kuyempoza nkuko abishaka peut-être akinisha umukeje w'abakinyi bitwa ko ari technique mu kibuga ariko kandi turongere ko buriya ibi naravye empoza ni baragira physique yifuza ni baraja muri tactique yifuza ariko kandi nawo kwibagira ko batangure muri challenge ikomeye yo gukorera muri conditions zigwe muri Zunze za Amerika urakora imyimenyerezo kuzuba rya saa 4 saa 5 ku bushuye bwa degrés Celsius 32 bivuze ngo na condition deja banisanzemo bitandukanye nuko Carlo nk'ubu bari gukora pre-season bibereye nko muri Espagne cyangwa bibereye ahandi cyangwa bagiye muri Zunze za Amerika nkuko bahora baje mu myaka yeze mugabo bakaje bavuga ngo tugiye tuzi ko tugiye muri pre-season tuzopanga gahunda y'imimenyerezo selo y'ukuntu twebwe badupange calendrier ukira kuko calendrier ya match za pre-season bayipanga en fonction y'ukuntu mwebwe mumerewe gusumba ukuno munsi calendrier ya championnat cyangwa yiganwa rikomeye nka Mondial de Club bayipanga en fonction y'uburyo bashaka kwinjiza amafaranga agiye atandukanye kesa zo ku banyaburayi bazora kuko babayobije gukina match ya saa 9 baki match ya saa 9 mwabonye izuba bakiniye none ufise match ya saa 9 uri oblige gukora imyimenyerezo ryari uri oblige gukora imyimenyerezo kuri ryazo kugira ngo bigende gute umenyere conditions uzokina mu match contrairement muri Europe rero Xabi Alonso ira di travail tumu umwanya ku bwanje mugabe ivyo ashaka gutegura muri equipe de Madrid bibwirizwa gufata umwanya bivanye nuko mbona ko atazobitegura neza ko yinjiriye muri riganwa rimushaka kuri pressure warashima gusikinirwa izomuha nta mukinyi numwe azokina ino match yitwa mushasha cyangwa yitwa ko adugijwe avuye muri academy atagomba kumwereka urwego rwe kuko si pre-season ni pre-season ariko do mapart irimo pression umenyereza n'umukonvenga nka Gonzalo Garcia Torres arabuza ariko ugwa umwanya muri match za Sociedad za Bilbao araguha umwanya nuko bimeze rero ku nango za Xabi Alonso najya kuturangirize kuri ngo gusema jambo yavuzwe n'abakinyi biwe Thibaut Courtois nyuma y'urukinati turacafise mu mutwe iwacu ivyo twari twarabwiwe n'umumenyereza witwa Carlo Ancelotti twari tumana imyaka 4 yavuze mu Gifaransa yavuze ati nous avons des habitudes za Carlo Ancelotti umumenyereza yaramaze hano imyaka 4 undi Thibaut Courtois ati rero ibintu tumaze mw'imyaka 4 kwa Carlo Ancelotti biragoye ko bibavamo ati biragoye ko tubihindura mu minsi 4 twamananye n'umumenyereza mbere ko tuzana muri Leta Zunze za Amerika n'umumenyereza wazo mushasha witwa Xabi Alonso ati mugabo mwabonye ko twakenye igice cya mbere kitameze neza ati mugabo mu gice cya kabiri twakenye umupira mwiza urimo na pressing umumenyereza yifuza kubataka ati mugabo nidukomeza kuri umupira mu gice cya kabiri tuzoba turi equipe nziza mu mwaka uza ati mugabo nibikunda ko mu myaka 4 twari tumaze dukina ibintu nkabire twari ko turakina tubihindura mu myaka mu misi igera kuri 4 ubwo iyi si test bigaragara ngo ni message ashatse kubereka yuko biragoye kuva muri filozofi wari umenyereye kwiyumvira ko tugiye kubona na Madrid yahindutse mu minsi 4 biragoye ni kwerekana yuko même si bakoze cyane biragoye yuko bashobora kuva muri iyo profile
sivyo Real Madrid twari tuyimenyereye nka equipe iza ikagira des transitions rapides ariko biragoye ko ari Real Madrid tuza kuyibona iri kwiragira high pressing icora no gukina tiki-taka ibyo bashoboye kutwereka muri deuxième mi-temps ivyo rero navyo biraza gukora ku bakinyi kuko ni bya bindi nako ndavuga ati ntushobora kuba uri kurakina uri kurakina high pressing gusaba kugenda gutera imipira yegerwa imbere gusa hanyuma gaca winjiza hanyuma bagaca bagukonditiona kuza guhera umupira ukawukura kuva ku igori ukawushikana kuri côté adversaire ivyo navyo bigusaba inkomezi narijya abakinyi benshi baba bagize ikibazo c'imvune n'abandi bari bahari nabo nyene baracari bashasha ego bashoboye kugira umukino wabo wa mbere mwiza dusipojeje kuri Hudson tugeye no kuri Trent mugabo haracari hagahaze kuko na nimero 3 muri Real Madrid nta uhari mwiza ushobora kuvuga ati ngo ngaha ndamufise kuko nije bariko bararondera Alphonse Davies no mukinyi kugeza kuri uno mwanya ushobora kuhakina hajya hanu neza mugabo urabona yuko vyaheze ubazanye nimero 2 barazana nimero 4 kuri Real Madrid biragoye kwisangaho uga perfectiona muri yo misi mikenya baguhaye en plus nitwibagire yuko na chaleur bariko barakiniramo 32 degrees imibereho muri Leta Zunze Amerika ni yoroshe kuba kumibya vuye ku mugabo vyaje no gufasha Kylian Mbappe biza kumutera ikibazo c'ingwara bibaza yuko ari ikibazo gusa c'ingwara ni n'ikibazo cinge ni ikibazo c'ubushuhe none ivyo bajya si vyo Kylian Mbappe ajya ariko bigaragara ngo ivyo bari barimo kwa Carlo Ancelotti ahubwo ni message ko n'abakinyi nabo bashobora kubona ko ibintu bari barimo kwa Carlo Ancelotti bitari bimeze neza erega Mike ugiye kuraba ivyo barimo ku mugabo witwa Carlo Ancelotti mu mwaka uheze hageze ahantu ubona yuko abakinyi babaye ko ni mu mukinya baramaze kwijajara ahubwo baramaze kononekara mentale marabona ngo ivyo umusaza Carlo ariko aradukoresha no musa harageze impinduka zishasha mu kibuga kuko mu mwaka w'inkino urangiye mu buko buryo Kylian Mbappe yatanguyemo hagarana abafana ba Real Madrid banamwifatira akavuga ngo Perez nta kintu watuzaniye photocopy mugabo petit ko umusore ari formantarma arateba arisanga ku mwaka weze je nabonye umugabo yitwa Thibaut Courtois gusoma undi mukinyi wese wa Real Madrid nabuze Vini urinzwe n'umwaka w'inkino utangura ukarangira je ntarabona Vinicius mwiza menya ngo Madrid indano uburyo bariko barategurwa biriko biranka mugabo no munsi amajambo Thibaut Courtois yavuze je ndayemera harakenewe impinduka zishasha z'umugabo witwa Xabi Alonso agafata akaba restaurant mugabo ivyo mugabo yitwa Carlo Ancelotti vyose yabakoresha akabe restauramwo akazana umukenyero wakabenjecta na serum mugabo Landry ibi bintu ntitureke kwibagira yuko ntushobora guhindura umuntu mu munsi umwe mu misi birego maze yagenze nabi wibuke tutangura kudebata ku mugabo witwa Xabi Alonso na Mondial de Club narakubwiye iyi ni presezo kuri Madrid je simvuze ngo Madrid bagenda kuzana igikombe ahubwo nibaze bategura ubuzima bazobamwo mu mwaka w'inkino ukurikira erega ikibazo gica gihaba nuko hariho indondo pression kuri we nyimba kuri uno munsi washoboye kuvuga ugatanga amafaranga yawe ukanayasohora sivyo Garandre hama wowe ugaca umubwira ati dukeneye gutwara ino Mondial de Club nous sommes le premier équipe erega ikibazo kiza kuri Real Madrid nous sommes le premier équipe uyu mugabo mutekana kubera ko izina rya equipe niwe yabivuze neza ubushize ariko ratanga ariko aragira press conference avuga ati iyo baje nari muri Barcelona cyangwa muri Real Madrid bari ko baranyirukanye ndavyibihe nagize ariko ndi muri Premier League baranyihanganira bitandukanye rero na icambere Xabi Alonso kiza kuza kumubona n'umukinyi wabo n'umwana wabo muri equipe ategereza gutanga biri odola mugabo muri odola muri way yahe wowe uri kubitanga muri way yahe uri kubitanga muri way bya bindi bagukeneye ko ntavyo nawe uri kurabona uri kuragira ikintu citwa urakoze cyane uri kuragira ibintu byo ku bricora urakoze cyane kuko ubunyanesha kurabe na match yabaye ejo yagize bricora urakoze cyane kuko amakuru marka bricora jene yagaragaye uravye uburyo yabayobye kugarukana hari amakuru marka yandika ivuga ko nyuma ya match bujya kuko Perez ni yari ashobora kuba yanagiranye n'ibiganiro na Perez aramubwira ati uwanka bwemera mze ndashaka undi mukinyi do classe mondiale hagati mu kibuga ariko kandi ndashaka n'undi mukinyi do classe mondiale ku nimero 3 kuko equipe ya Real Madrid vyaragaye ku musi w'ejo nimero 6 utuma igikombe ikendera kuri France nibuka ko uyu mugabo Thibaut Courtois
ni umwe mu bagabo bazi ibihe byiza na bibi bya Madrid kuko Ya. uravye intango ziwe muri equipe de Madrid 2018 kuduga yari Thibaut Courtois asanzwe 19 cyane. Thibaut Courtois ari kumwe na Julian Lopetegui ba Santiago Solari igaruka rya Zinedine Zidane igaruka rya Carlo Ancelotti batari barabanye muri saison yiwe ya 2015 13-14 batwara ibikombe bya Ligue des Champions urasanga nta muntu n'umwe uno munsi Thibaut Courtois bakivuga amajambo avuge ngo turacari mu mupira Wa Carlo Ancelotti umuntu abihariye cyangwa bifate nabi oya ahubwo n'umwe mu bagabo b'abakadre bazi ngo bigomba kudufata umwanya ariko kandi niba bigomba kudufata umwanya umwe wese mucajejwe uhereye kumumenyereza eske tactique biriko birakunda ko twinjizamwe ivyo twe twifuza bivanye n'abakinyi bari disponible no munsi eske izo mvune zamworohereje eske umugabo yitwa Florentino Perez yamaze kumuha buri umwe wese yifuza en fonction yico dukeneye ugaca wongera koko kuntu wabivuze Madrid ikintu cyonyine gihari ni les amizina rirakonta twari dusohoka hano muri PJ Classic FM hakinjira uwundi muntu mu kiganiro cyitwa Sport Zone agomba kwitegwa ko batitaye ku izina ryiwe ahubwo bivanye n'izina ry'ikiganiro uburemere twe tugisigiye agomba kuza aba kuri press nubwo babona ko bidakunda atobitanga ivyo bintu buriya Madrid suko batabona ko umenga gutwara iki gikombe byo bari nk'igiyamana mugabo ntagiye na kimwe Madrid bakubaka kuvuga ngo tugiye mu gikombe twagiserutsemo nibavuga ngo tugiye gitwara iyo ni imvugo bwa mbere bivanye na profile equipe ariko kandi profile equipe n'imvugo bigomba gutandukana na realite tugomba ko mu mupira w'amaguru bivaye n'ibihe Real Madrid Azad ikorera kuri iyo profile yayo igacire rero kuzana aba bakinyi bari classe mondiale nk'ubu nyimba Real Madrid kuva muri 2018 turiko turayibona ifise ikibazo ca nimero 3 dashobora kumuzana kuva Marcelo asohoka nanjye ndemeza ngo Mendy yarahabaye kubera ko Carlo Ancelotti yaciye impoze ibijanye n'ivyo Mendy ashobora gukina tout simple umumenyereza bakora ya Arsenal niwe yavuze ati Paris Saint-Germain ibuze ikibazo c'umukinyi umumenyereza aragenda akavuga ati ndabuze ikibazo ndakeneye umukinyi wo hagati nubwo haba ari hagati baragenda bakamugura Real Madrid nigira iyo development d'esprit kuvuga ati ndasohora amafaranga hanyuma ngura umukinyi sinzi ko muri ko murabona Nadia uburyo Real Madrid na Perez babayeho turangize kuri yabaye Perez azingo ofite je novuga ko Ancelotti imyaka yose yabaye kwa Madrid yabaye nk'umukoroni kubera ko aravuga ngo nimba Joe President atampaye abakinyi je m'arrange askenza n'ibikombe kwa Real Madrid kubera ubushobozi bw'iwanje mfise individuel nk'umumenyereza mukuru mugabo tukayoberwa yuko bose si ba Ancelotti kandi mu gihe Ancelotti n'ubundi ariko aronka abakinyi batakiri kuri gwagwego gwiwe bamufashije gutwara ivyo bikombe turagenda tukabona Madrid yabaye puize uno muzi nimba utari capable kuronka Alphonso Davies witwa Madrid utari capable kuronka Theo Hernandez utari capable kuronka Nuno Mendes nta wundi mu nimero 3 uzoronka Sumba Franca nivyo kuri Real Madrid sama zeze ku minota igera kuri 45 mukanya turekereza muri dossier yaniko Williams Junior muri equipe yitwa FC Barcelona kumusode bayone witwa Kylian Mbappe yaje kwagira ikibazo cyo munda camuteye ubushobozi n'ibyaniki byanatumye no kuvuga ngo uno musore aba hospitalize canke ajanwa mu bitaro kugira ngo washe kuba akurikirana jana amagara yiwe ku bice byinshi kwijana ni official no ku munsi w'Imana kurukino kwa Paju Karabadari buriya yaguwe nabi n'ifungwa zari muri Zunze Amerika byabaye ngomba kwamusha kuri regime yo kujya ivyamwa ndetse no kunywa amaji agiye atandukana Mbappe aragwaye kandi akabagwaye mu nda bimwe mu biko biramutera buno bushuhe bita gastroenterite aiguë ni ingwara yo mu nda ariko kandi ituma umuntu ashuhigwa igatuma umuntu agira amavomissement n'ibindi bigiye bitandukana bano ndababwiye ko muri leta z'umwe za Amerika iyi Mondial de Club ibijyanye n'ikirere nimeze neza aka kanya match yakibuza Palmeiras na equipe yitwa Al Hilal ku munota 62 wa suspended bivanye n'ubundi n'ikirere kitameze neza gushika muri kano kanya suspended Palmeiras imaze kubija imbere ibitsinda biri kubusa gushika muri kano kanya bakiri ku mpande zose bamaze kuba bava mu kibuga wibuke ko na La Forbes naje kuvuga match ubuzima nibworoshe muri leta z'umwe za Amerika naje kuvuga match mu cagu match yari gutangura igihe cy'isaha 9 yari kuhuza equipe ya Monterrey Inter do Milan sanga burya match yari programme gutangura igihe cy'isaha 6 yari guhuza equipe ya Mamelodi Sundowns na Ulsan HD nayo nyene yegejwe imbere buriya na Chemba oblige guha abantu iriya match nayo nyene kuko yatanguye isa 7:5 vuga ngo harenze ko isa 5 ku masaha yarateganje ko match itangurira
rero biriko biragaragara ko ikirere si sawa ariko kandi umva ko Mbappe yakozwe ko nibijanye n'imfungurwa ariko kandi n'ikirere kirimwo kuko biri mu bintu biriko biratuma baba oblige gukora entraînement kuzuba rikaze baba oblige gukina match kuzuba rikaze n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubuzima bugaragara ko butoroshe hariya muri Leta Zunze za Amerika bariko barakurikirana urukino bariko baratubaza ati muturabire gituma urukino ruhagaze rwageze ku munota 65 ni kirere kitameze neza ariko Palmeiras maze kubitsinda Al Hilal bitsinda bigera kuri 2 kubusa. Aho nyene wanashima kuri Palmeiras na Gembona bagiye batandukanye bakomeje kugira kino kibazo ati why igihugu ca Brazil gifisemo imigwi igera kuri 4 kandi tuziko mu mateka atagihugu gomba kurenza imigwi 2 nuko ibikombe bine vyose beruka vya Champions League yo muri Amerika y'Amajepfo Copa Libertadores byose byatashe muri Brazil apana muri equipe imwe zine zarabisanije buriya ni buraya ni nkuko kuntu dufata karo nk'ubu 2020 yako yari Chelsea 2020 ikiba nka Liverpool 2023 ika Man City 2024 ika Manchester United cyangwa Arsenal iyo migwi ne yose yari gucija muri Mondial de Club rero birumvikana ko muri gwaro kurikirana rw'amategeko iyi imigwi kwanza yeruka gutwara ivyo bikombe ibanza kuronka itike direct rero ariya muri Brazil basanze imigwi ne yose yeruka gutwara igikombe ca Copa Libertadores ariyo muri Brazil cyo tubafise imigwi igera kuri agenda neza babikoreye n'abatwa bikombe erega nasanze na finale zitatu muri izo zine zose 100% Brazil wasanga aho imigwi ibiri muri Brazil yo muri Brazil nuko bimeze abantu bati nabyo reka raba adapte gato muri PJ Classic hati na Xabi Alonso zo adapte muri Real Madrid Real Madrid